Burundi ilosti Burundi. Uyu mwitwa Umuganwa Rudoviko Rwagasore yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na kabiri mu kwezi kwa mbere itariki 10 avukira mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Gitega. Akaba yari yavutse ku mwami Mwambutsa wa kane mu bwoko bw'abaganwa, ubwo nabwo bukaba bwavamo abami. Akaba yarafise umufasoni yitwa Kanyonga Tereza, nawe akaba yarasanzwe ava mu bwoko bw'abaganwa. Amashuri yiwe yibanze yize mu gihugu cy'u Burundi aho bita Ibukeye. Abandanyiza amashuri yisumbuye mu gihugu cy'u Rwanda muri Groupe Scolaire d'Astrida. Nyuma yaho yagiye mu gihugu cy'u Bubiligi kwiga amashuri y'ubuyobozi kuri Université Catholique de Louvain. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1957 yashinze Coopérative de Commerce du Burundi kugira ngo aho ubwigenge abadandaji b'u Burundi. Mu mwaka wakurikiyeho yashinze umugambwe yise Union pour le Progrès National, aho mu mfunyafunyo bita IPRONA. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1961 niho haba inama yo gutora abakuru b'abashikiranganji, niho haheze indwi imwe mushikiriza kuba umukuru w'abashikiranganji yitorewe n'abene gihugu. Itariki 13 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1961 niho Rwagasore yagandagurwa muri Hotel Club du Lac Tanganyika. Agandaguwe n'abasore batatu bazwi ku mazina nka Jean Kajorgi, Joseph Bilori na Jean Ntitendereza. Umuganwa Rudoviko Rwagasore akaba atafatwa nk'icungu y'u Burundi gusa, ahubwo nk'icungu ya Afrika. Eka kuri iyo tariki nyine 13 z'ukwezi kw'icumi akaba ari nawo umunsi bashinze wo kugira intara yo kwikukira ku Burundi. Abato abakuru bahurira hamwe bakibuka iyo yabakuye, kanatsinda ko byari amaborogo, umubabaro ndetse n'agahinda ku gihugu cy'u Burundi. Nariko murumva mukongera mukanakurikirana Jean Trésor Boris kuri Burundi ilosti Burundi ilosti.